yerekeye iyakirwa y'abantu bariko barahunga bava mu gihugu kibanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva ku igenekerezo rya 14 kwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 gushika ejo kuw'Imana igenekerezo rya 16 kwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 Burundi umaze kwakira abariko bahunga bava mu buseruko bw'igihugu kibanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binjira baciye ku mupaka wa Gatumba be n'abaja buka Rusizi bose hamwe bageze hafi 10,000. Abo bahunga baca uko babwiye umupaka uzwi wa Gatumba muri komine Butimbuzi canke bakajabuka baciye ku ruzi Rusizi mu bice bimwe bimwe by'intara ya Bubanza n'intara ya Cibitoke. Kubera ko mu bintu nk'ibi abantu baba bariko barahunga intambara baba bagizwe n'imigwi myinshi itandukanye. Burundi rero gaciye gufata ingingo yo kubanza kubegeraniriza mu bibanza kimwe cyo muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza cyo twita site de transit yagisanzwe gitekaniza kwakira abarundi bahunguka bava mu cyane cya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'ikindi kibanza cishemeye mu Cibitoke kubera ibyo bibanza bifise ubushobozi buke hariho n'abandi baciye barondera ibibanza tubashiramwo haba kuri stade cyangwa ibindi bibanza tubeganirizamo. Tubeganiza muri ibyo bibanza rero cyane cyane kugira habe isuzumwa n'umwidondoro wabo bene wacu babahunze bavuye mu gihugu ca Kongo, umwe wese amenya umwidondoro wiwe maze havangurwe abasoda baba barimwo abasivile abagwaye cyangwa bafise ibindi bakeneye byihuta nk'abakenyezi bafise imbanyi n'abana babone kubandanya babafasha neza kugira ntihave hagira izindi ngorane bagira kandi bashitse mu gihugu kibanyi, igihugu usanzwe cakira abantu abanyamahanga mu Rwaneza. Kubera ari ibintu byaje gitumbuka rero abantu bataba biteguriye neza, Burundi buriko bukorana n'amashirahamwe nka CR yitaho impunzi kw'isi kugira ngo ibibazo byibonekeza mu kwakira abo bavandimwe bariko barahunga bitore inyishu. Tuboneyeho kandi n'akaryo ko kumenyesha ko hariho n'ibindi bikorwa bisanzwe bikorwa imisi yose n'igipolisi ca Repubulika y'u Burundi mu kuraba ko mu makartier cyangwa mu mitumba abanyamahanga baba bahari cyangwa bahaba ko bose bakwije ibyangombwa. Ibyo bikorwa rero kigize imisi kiriko kiraba naco gituma rero twagomba tumenyeshe ko naco nyene kizobandanya nkuko n'ibindi bihugu bikora igikorwa nk'ico kuraba ko abantu bari mu gihugu bahaba bisunze amategeko n'amabwirizwa agenga ico kikaba ari igikorwa ca misi yose gisanzwe gikorwa n'igipolisi kiraba abanyamahanga bose ntaco gisa gisana n'ibiriko biraba mu gihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
kuko bamwe bamaze iminsi babivuga bagomba tumenyesha abarundi n'amakungu ko ico gikorwa benshi bagiye kuvuga ko amajambo menshi kubera twabikoze ariko haraba abantu bahunga rero ni igikorwa cakorwa imisi yose kandi ibihugu byose birabikora bagomba tumenyeshe ko ari akazi ka misi yose ataho bihuriye n'ubwo buhungo